ndasubiye kubaramutsa nshuti banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza cyangwa ikaze tubashikiriza amakuru avugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi ibishikirizwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye n'ibiriko biravugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Aya makuru yacu araza kubashamikiye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Mu gihugu ca Haiti, nyuma yuko umukuru w'igihugu President Jovenel Moïse atewe mu rugi wakagandagurwa n'abitwaje ibigwanisho, hafashwe itsinda ry'abagwanyi b'abanyamahanga bagera kuri 26 bivugwa ko ari bo bishe uyu mukuru w'igihugu, harimo n'abagwanyi b'abanyamerika. Hari umwigeme wo muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro uri mu gasho k'Inyamiramabi nyuma yuko avyaye umwana akamuta mu kazu ka sugumwe. Twabateguriye navyo murabikurikirana muri aya makuru. Mu bijanye n'agateka kazina muntu harabandanya kwibonekeza ihagarikwa ry'agasakisaki ry'abatavuga rumwe n'intwaro ya CNDD-FDD na cane abanywanyi b'umugambwe ya CNL ndetse n'abahoze mu gisirikare Chakera. Idonido ry'iyo nkuru naryo muraza kurikurikirana muri aya makuru twari bateguriye. Ayo makuru nandi yose nakumenyesheje mu mpfunyapfunyo urayakurikirana mu kanyisase. Ico utegerezwa gukora we n'ugufyonda kuri subscribe canke se sabone. Iyo wafyonze ko ucuba mu bambere bararonka amakuru n'ibiganiro nk'ibi ngibi. Ndasubiye kuba kaze mwe mwese tugiye kubana muri gahunda y'amakuru n'umwanya w'inkuru imwe ukwayo. Igipolisi co mu gihugu ca Haiti cikaba ceretse abimenyesha amakuru abagabo bagera kuri 26 bavuga ko ari bo bishe umukuru w'igihugu w'ico gihugu heruka kugandagurirwa iwe mu rugo atewe n'abo bagabo bitwaje ibigwanisho. Bakaba berekanye impapuro z'inzira, inkoho n'amasase abo bagabo bakoresheje mu kugandagura uwo mukuru w'igihugu. Abo bagabo bakaba bagizwe n'abahoze mu gisirikare ca Colombia ndetse n'abahoze mu gisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bagabo bakaba barafatiwe ku nyubako ya Port-au-Prince aho bari binyegeje nyuma y'imirwano yabaye hagati yabo n'abajejwe umutekano ngaho muri ico gihugu. 17 muri bo bakaba bapfungiwe mu gihugu ca Haiti aho bafatiwe. Abandi bakaba bapfungiwe muri ambasade y'igihugu ca Taiwan aho bari bahungiye. Nkuko vyagaragaye ku masanamu y'abo bagabo, imyambaro yabo ikaba yariko amaraso, bivugwa ko ari ayo maraso y'umukuru w'igihugu nyuma yuko bamurasha amasase 12 ndetse bakanamukuramo ijisho. Leon Charles arongoye igipolisi ca Haiti akaba yamenyesheje ko igipolisi cagandaguye muri bo 3 bakaba bariko barashakisha abandi bakinyigije ngaho mu gihugu ca Haiti bavugwa ko bagize uruhara mwigandagurwa rya President wa Haiti Jovenel Moïse kuri uyu wa gatatu uheze. Umutambukanyi w'umuhisi w'imyaka 47 nawe akaba yarakomeretse bikomeye, akaba ariko aravurirwa mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Florida. Abariko baramukurikirana bakaba bamenyesheje ko araza komera neza. Abanyagihugu ba Haiti bababajwe cyane n'urupfu rw'uwo mu president wabo, bakaba bariko barakora imyerekano ku biro bikuru vya polisi aho abo bagabo bapfungiwe, basaba ko babahereza ngo nabo babice nyuma yuko bagandaguye uwo mu president wabo. Igihugu ca Haiti kikaba cirongowe n'umusikiranganje wa mbere nkuko itegeko shingiro ryo muri ico gihugu rivyemeza. Ibara ryaguye ku mutumba Bisha muri komine Rusaka aho ni mu ntara ya Mwaro nyuma yuko umwigeme azwi ku izina rya Angelique Niyonkuru yavyaye umwana aca amuta mu kazu ka sugumwe. Uyu Angelique Niyonkuru avuka ngaho ku mutumba wa Bisha, akaba ari mu gasho k'Inyamiramabi nyuma yuko atawe mu mvuto n'abajejwe umutekano ngaho mu ntara ya Mwaro. Uyo mwigeme wikoze mu nda akaba yarafashwe kuri uyu wa 4 igenekerezo rya 8 mu Kakaro nyuma yuko yibarutse ku igenekerezo rya 4 mu Kakaro uyu mwaka turimo.
ababanyi b'uyo mwigeme akaba aribo bumvise umunuko baca bahamagara abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro muri iyo komine uwo mwigeme nawe atabwa mu mvuto. Tubandaniza no makuru mu gisata c'agateka kazi na muntu umunywanyi w'umugambwe CNL wo ku mutumba Rubanda zone Mpinga muri komine Vugizo ni mu ntara ya Makamba yahagaritswe mu gitondo cuno wa gatanu n'abantu bivugwa ko ari abo mu rwego rw'iperereza. Amakuru dukesha abo mu muryango wiwe avuga ko Innocent Ndayiragije yafashwe igihe cy'isaha 12 z'igitondo n'abantu baje mu modoka zibiri zo mu bwoko bwa Ibix zitagira imparati bamukura ku rugo iwe aho bivugwa ko bamujanye no kwambara atambaye. Uwo munywanyi w'umugambwe CNL asanzwe ari umwigisha ngo yobakekwa ko ari mu bateye grenade umukuru wa zone Vugizo haraheze imisi, akaba kandi atari ubwa mbere atawe mu mvuto kuko yari yarigeze gufungwa mu mwaka w'2015. Tukiri muri ico gisata nyene c'agateka kazi na muntu ifatwa ry'agasakisaki ry'abanywanyi b'umugambwe CNL rirabandanya kuvugwa mu gihugu mu kiringo c'indwi imwe mu ntara zo mu buraruko bw'u Burundi. Abanywanyi b'uyo mugambwe utavuga rumwe na leta bagera kuri 5 barahagaritswe baranafungwa. Eloge Divin Remesha. Amakomine ya Kiremba mu ntara ya Ngozi hamwe na Gatara mu ntara ya Kayanza niyavugwamwo ifatwa ry'agasakisaki ry'abo banywanyi b'umugambwe CNL. Muri komine Kiremba havugwa 3 bafashwe muri iyi ndwi harimo indongozi y'uwo mugambwe be n'umwe mu bajeje intwaro akomoka muri CNL baraye bafashwe. Amasoko ya RPA avuga ko bafashwe na musitanteri wa komine Kiremba abagiriza ko boba boheje umunywanyi wa CNL gutema imbonerakure bivugwa ko yari kumwiba mu rugiwe. Hampande yabo uwundi n'ujejwe intwaro nyene akomoka muri CNL yafashwe mu ntango zino ndwi na musitanere wa Kiremba nyene. Rino soko ryacu riravyigana. Uyu wa kane zindutse musanteri atelefona witwa Nariyo Simo nawe twarwaruka muri CNL muri Kiremba kamwinjiza mu ibohero. Hanyuma saa 4 umukuru w'umutumba wa Kiri Nshimirimana Herman yafashwe tegeko rya musanteri nyene amujyana mu gasho kera. Umunsi wa mbere naho kuri umutumba w'umuruyumpu wa Pierre Nahimana nyene yarahagaritswe agiye kw'ikomine imvururu zari zavyowe n'imbonerakure nyene mu ruyumpu. Eka no muri komine Gatara y'intara ya Kayanza harahagaritswe abanywanyi babiri b'umugambwe CNL bikogwa n'abajeje intwaro harimwo musitanteri wa Gatara. Isoko ryacu rivuga ko ifatwa ryabo ryo batamuco ririmwo kubera ko bazirugwikeko. Abo bafashwe bagwiza ngo bafashwe ngo bagwanyi ariko nene ntanyari hari wifongera kubona jeri yafashwe jeudi de la semaine passée ashara kw'izone rokesha amajana Gatara kw'ikomine hama hafatwa uwundi twakoretse ku gatatu wese yasanga uwundi ikomine. Tubona yuko ashoboye barikomeye cyane ariko bashobora muri documentation mu Kayanza ubu niho bafungiwe kuva bashaka ku gatatu nta n'umwe babona. Ubu yafashwe jeudi n'umukuru w'umutumba no kw'imbonerakure y'amajana kw'izone iyo zone ya mbere ashaka ubundi bose abajana Gatara bajanywe nawe nyene bamufashe na musanteri yagiye yarakurikiye. Abanywanyi b'umugambwe CNL bo mu ntara za Kayanza na Ngozi basaba ko abanywanyi w'uyo mugambwe boreka kuguma bafatwa n'abafashwe bakarekugwa. Abagwayi 129 nibo bariko baravugwa. Kwa benshi uwo mugera bawandurira hanze y'igihugu kandi ngo mu gihugu cose abamaze kwandura uwo mugera ni 5,585 abavuwe bagakira ni 5,448 nayo 8 nibo bapfuye. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano intwaro hagati mu gihugu n'iterambere rusangi Pierre Nkurikiye yahaye ikiganiro amenyesha makuru aho yamenyesheje ko igikorwa cyo kubomora amazu yubatswe hadakurikijwe amategeko kiriko kiraba mu gihugu cose ngo kizongirangirana n'uku kwezi kwa Mukakaro. Yongeye yibutsa inyubakwa zibomogwa ko ari inyubakwa zose zubatswe ku metero 6 uva kwibarabara hirya no hino mu gihugu cose, ngo ni inyubakwa zose zubatswe hatisunzwe amategeko mu kurenga uturimbi twari twagiye dushigwaho
harabwa ibicapo vyatanzwe n'abajejwe inyubakwa zose zubatswe mu bibanza rusangi canke bimwe vyo kuruhukiramwo. Nayo ngo abafise impapuro zerekana ko barenganijwe ngo barashobora kuja kuzerekana, ariko mu kurindira ubwo bushikiranganji busaba abariko barakora ico gikorwa co kubomora amazu adakwije amategeko ko bonyarutsa, kandi ngo ico gikorwa kizobandanya gikorwa ata nkunzi. Mu gihe kuri uyu wa kane igenekerezo rya 8 Mukakaro hatanguzwa ibikorwa vyo gusarura imyumbati yarimwe ku mahegitari 8 n'abapfungwa bo mw'ibohero rikuru rya Rumonge ahitwa ku Murembwe. Umuyobozi ajejwe intwaro n'amategeko mu buyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi Aloyize Habonimana yashikirije ko kumenyereza ibikorwa abafungwa no gufasha amabohero kwironkera yo nyene ivyo kugaburira abanyororo ngo niryo hangiro ry'uburimyi bwatunganijwe ku mabohero amwe yo mu Burundi, kandi ngo hagiye gutegurwa mu mirima y'iryo bohero umurima w'imyumbati w'akarorero uzotuma umwimbu wikuba inshuro zirenga 3. Mu ntara ya Bubanza, umuyobozi w'ibiro bijejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara amenyesha ko imbwa zose ziyerereza canke zidacandaze ngo zikingirwe ibisazi ngo zizohigwa zicwe. Mu ntara ya Mwaro, komine Rusaka, umwigeme azwi ku izina rya Angelique Niyonkuru wo ku mutumba Bisha ari mu minwe y'igipolisi kuva kuri uyu wa kane igenekerezo ya 8 Mukakaro umwaka wa 2021 inyuma yo kwagirizwa kwibaruka umwana akamuta mu kazu ka sugumwe ku igenekerezo rya 4 Mukakaro umwaka wa 2021. Inyuma yaho ngo ababanyi bumvise umunuko bakaca bahamagara abajejwe intwaro n'umutekano, bo barahazindukira bakuraho ikiziga c'uwo mwana mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu. Kuri uyu wa gatanu abiyunguruza ku bituro vy'abamodokari vyo mu gisagara ca Bujumbura imyidogo yari yose kubera ko amajansi yari yuzuye. Abafata imodoka zo mu bwoko bwa Probox canke izindi bariko barihishwa hagati y'amafaranga 10,000 n'ibihumbi 15 kuva i Bujumbura kuja i Gitega, ni mu gihe itike yaho ari 6,500 kuri agence. Bakaba basavye ko inzego z'umutekano zofata mu minwe ico kibazo.